Reka nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yije kudushikira nyuma y'akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya rero General Prime Niyongabo yobahejeje gushinga leta vy'imfata kibanza n'amakuru rero tugiye tugaruka mu buryo bw'idonido adushikiye aka kanya nyuma y'uko ku kirimba gishasha umukuru w'igihugu gerereye mu Kirundo ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Umukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye biravurwa yuko yoba yugaraniwe igitega n'amasoko yacu rero avyemeza tugira ngo vyose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Turaza kubashikiriza ijambo rikomeye cyane umusoda w'u Burundi ajeje kuturungikira amajwi y'agacamutwe ajeje kudushikira ngaha kuri Burundi News TV. Reka rero tubirenda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwese mumviriza aya makuru yacu muhererenga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Umukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye yo bari mu kaga gakomeye cyane nyuma y'ibintu bikomeye cyane duhejeje kuronka gushika ubu. Rero reka nsubire ndagukengurikiye cyane inshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko kariyo ndagusaba muneke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazujyano nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugabo wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Rero ingingo nkuru reka tuzitangurire ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cyacu c'u Burundi nyuma yo kumva akamo k'abasirikare b'u Burundi bariko baravurwa irya nino muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, hari ijambo rikomeye cyane yoba ajeje gushikiriza nyuma yuko ashitse mu ngoro yiwe nshasha mu Kirundo. Ni nyuma yuko amasoko yacu kubwa amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi byemezwa na bamwe mu basirikare bakomakomeye nyuma yuko bivurwa yuko ikirimba c'umukuru w'igihugu gishasha gerereye mu Kirundo. Gushika ubu ngubu rero General Prime Niyongabo n'akarwi kiwe bishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye baciye bafata ingingo ikomeye cyane. Gushika ubu rero umutekano biravurwa yuko wongerewe na cyane kuri iki kirimba umukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye. Inkuru y'umubabaro nuko yaciye yugaranirwa ku kirimba ciwe gerereye muri Gitega. Amasoko yacu rero mu gisirikare c'u Burundi aremeza amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari nayo rero turuze kugaruka mu buryo bw'idonido. Bikavurwa yuko babasirikare bashika 9 bari bashinzwe akarwi biyongoye ku mukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu nabo nyene bo babahejeje kwifashanya n'uyu General Prime Niyongabo. N'amakuru rero tugira ngo yose tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma zuko ibiriko birabanga mu gihugu cyacu c'u Burundi ari akamuramaza. Abasirikare rero barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahawe itegeko yuko umunsi botahuka bashika nga mu gihugu c'u Burundi bose bazoca begukira ijyangange General Prime Niyongabo. N'amakuru rero duhabwa n'umwe mu ntwazangabo mu gisoda c'u Burundi na cyane ko yadushikirije amakuru akomeye cyane ariyo tugira ngo tuze no kubashikiriza akamo kabene igihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko rero biraba mu gihugu c'u Burundi nakamamaza na cyane amagara y'umukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe haheze imisi itari mike y'ibivurwa yuko nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane. Gushika ubu ibintu vyaba bigira bikomere cyane na cyane ko bica vyumvikana yuko umwanzi yoba agira ashikire intebe y'ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Rero ibintu bikomeye cyane biriko birashika bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu yagirizwa n'ibintu bitandukanye na cyane kuba atangingo ashira mu ngiro. Bikaba rero vyo babigiye kumukwegera akarambare na cyane ko bamwe bene igihugu baba batanguye kwegukira no gushigikira aka karwi ka General Prime Niyongabo. Bamwe rero mu bategetsi bakomakomeye nyuma yo kumviriza umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umuhisi Petro Nkurunziza baraciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwiyongora ku karwi k'umukuru w'igihugu nyenicwa General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero General Prime Niyongabo wenyene yoba agiye gushinga leta nshasha. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza yuko gushika ubu guturuka isaha 5
muri uyu munsi ariho abasirikari batanguye kurungikwa kuri iki kirimba. Gusa bamwe rero bo ku micungararo y'iki kirimba gishasha bashikiriza amakuru ahumurizana cyane ko bivurwa yuko abenegihugu baba bagiye guhabwa ubutungane. Mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hejije iminsi itari mikeyi biboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atwarisha igihugu ciza cy'u Burundi ubujanja n'ubuswahili nkuko nyene yahora abishikiriza. Kuri ubu rero biravurwa yuko rero hari n'abandi basirikare bakomakomenga mu gihugu cy'u Burundi bari barungitswe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu kugira ngo babandanye bakurikirana umutekano, ariko gushika ubu ngubu bamwe muri bo biravurwa yuko zimwe mu ntwazangabo zishika zitatu arizo nyene zashitse ku kirimba gishasha angaha kuri iki kirongowe n'iki gihangaje General Prime Niyongabo. Amakuru rero akomeye cyane dukura mu begereye ubutegetsi bya hafi aremeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we n'abaryango biwe gushika ubu ngubu bugaraniwe Igitega. Amakuru rero ateye ubwoba adushikiye na amakuru adushikiye aka kanya ava mu gisoda na cyane ko General Prime Niyongabo wenyene yoba agiye gutanguza urugamba rukomeye cyane. Bikavurwa yuko hari radio zishika zibiri zigiye kwimurirwa ngaha ku kirimba cy'uyu General Prime Niyongabo na cyane nkuko ajeje kubishikiriza mu itangazo ryiwe nyuma yuko yari yagirishije inama kadondora n'abasirikari batari bakeye. General Prime Niyongabo rero akaba avuga yuko kumva zuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamaboneka mu bikorwa, ariko gushika ubu ngubu atangiro akamaboneka mu buvugishwa akama aboneka mu majambo akomeye cyane ahumiriza abenegihugu, ariko gushira mu ngiro bigaca vyanka. General Prime Niyongabo wenyene nk'umusoda w'umuhinga mu vyerekeranye na politiki, ndabibutse yuko rero nubwo biriko biragenda bica, ndabibutse yuko ibi byose biriko biraba guca twarabwiye amakuru akomeye cyane avurwa kwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi. Tubabwira kubijanye nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye guhereza General Alengiyome Bunyoni mu munyororo w'akarenganyo na cyane nkuko abamenyesha amakuru batandukanye bo bavuga rumwe n'ubutegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi babishikiriza. Murazi rero amakuru ajanye n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi rero bikaba bitangura kuvurwa yuko gushika ubu ngubu General Alengiyome Bunyoni ari intwererano ariko aratanga kuri iki gisoda cirongowe na General Prime Niyongabo. Igihugu rero co bagiyejeje gucika umugongo na cyane bivanye n'ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bikorwa bitandukanye biba biriko biribonekeza mu biganiro vya misi yose tugenda tubashikiriza kuri imbonesha kure ya Burundi News TV. Ibi rero bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atangingo nimwe gushika ubu ngubu yoba ari kuriwe gufata. Biravurwa yuko rero abo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ariho nyene hongerewe umutekano ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko yoheza kumviriza amakuru ajanye n'ibi biriko birabera ku kirimba ciwe gerereye mu Kirundo. Abasirikare rero bahora bacungerera kuri iki kirimba kuva umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yacugurura vyace vyumvikana yuko igihangange General Prime Niyongabo cariko kiribonekeza mu bugambanyi nabo basoda na cyane ko bamwe biyongoye ku karwi k'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kumva zitandukanye ari nazo nyene twahora tubashikiriza ngaha kuri Burundi News TV. Ibindi rero bikorwa bitandukanye bigenda vyibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu biteye ubwoba biba biriko biraboneka mu bigano vya misi yose, ari naho nyene tubandanye tubashitse ko amakuru akomeye cyane abavurwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Mukaba mwayatorejwe n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe arageramiwe na cyane ko bivurwa yuko yugaraniwe ku kirimba ciwe gerereye Igitega. Amasoko yacu rero yibanga aremeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ata muntu numwe wo kwizerwa afise imbere ziwe. Bikavurwa yuko rero n'abajenerali bamucongerera umwanya ku mwanya. Murashobora kumviriza yuko nawe nyene yoba ahije kwitaba umuremyi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yishimiye kuronka no gushira amahera mu mufuko wiwe bamwe mu bategetsi bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi bakimushigikiye bakishimira gushira amafaranga ku mufuko wabo, ariko abana b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Reka rero tubandanirize ku majambo akomeye cyane twashikirijwe avugwa irya nino
muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amajambo abagaruka ku basoda b'u Burundi nk'uko twahora tubibashitsa ko ngaha kuri Burundi News TV. Gushika ubu rero ndabibutse yuko iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ari ijisho ry'umwene gihugu adafise akaryo ko kwivugira, n'ibindi rero bikorwa bitandukanye byogenda biboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi ari navyo tugenda tubashikiriza mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Reka rero tubandanirize twumviriza ayo majambo nayo ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, bijanye n'itegeko rikomeye cyane itangazo General Prime Niyongabo yoba agiye gushira ahagaragara nyuma yuko iradiyo zibiri zoba zigiye kurungikwa mu Kirundo. Vyose rero munyemerere tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane adushikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu basirikari rero biyongoye ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, biravurwa yuko nabandi bazoganuka bava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bazoca binjira muri iki gisoda ca General Prime Niyongabo. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ariko yiyumvira yuko yosubiriza General Prime Niyongabo Jules Ndiho kubwa nyuma yuko ingingo ikomeye cyane rero turibuze kuyumviriza mu yandi makuru yacu aza gushika ubu. Rero nimuvyumvirize mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Nitwa Ninteretse nari naje muri space numva muri ko muvuga ivy'u Burundi n'ibiriko bera hariya, numva ntogenda atacumvuze. Icambere nuko ari ibintu bibabaje ko abana b'igihugu abasirikare mvuga ko bashowe mu ntambara atari yabo, uno munsi bariko baragwana hama bagahasiga ubuzima ku bwinshi, harimwo na intwazagabo nkuru nk'abagiye twagiye tubona ejo na hirya y'ejo bavuga ko basize ubuzima. Ariko kugira umuntu akumbura atangure kino kibazo abishize muri perspective yaho igisoda cuno munsi kiri naho cavuye, nkuko mubizi igisoda cuno munsi cavuye mu masezerano ya Arusha aho habaye integration, no kuvuga kuvanga abahoze mu gisirikare ca kera n'abahora bagwanya leta ya kera, bagira ico bita FDN rero uno munsi urikiwemo bose canke benshi ex-FAB hamwe n'abagwanye aribo barimo biganjemo CNDD-FDD. Ico gisirikare rero cagiye ico gihe vyaba mu myaka ya 2005 byagaragara ko u Burundi bugize ikintu kitari bwaboneke, donc les anciens frères ennemis bakaja hamwe kugira ngo baki gisoda kimwe. Baronse praise ikomeye, baronse amafinancement menshi, bagerageza kubaka igisoda kimwe n'igipolisi c'ubwiyunge gihurikiwemo bose. Ariko ntivyatevye yuko hatangura kwibonekeza ikumira n'ukwegezamwo bamwe cyane aba ex-FAB bagenda begezwayo buke abahoze mu migwi yari yagwanye ubutegetsi ico gihe ifata ikibanza gikuru. Hama kugira ngo bashobore, donc la communauté internationale ishobore gufasha ko igisoda cubakwa, bakreya ico bise ama opportunité kugira ngo FDN ishobore kuronka des missions de maintien de la paix. Yajya mwagiye mubona FDN igenda muri Somalia, igenda muri n'ahandi, aho hose kwari kugira ngo bashobore gukreya ama opportunité kugira ngo ico gisoda cari cyo kirubakwa muri ico gihe, muri iyo myaka 2007 no kuduga, baronke aho begzesha bakorera n'akazi kandi baronka n'agahembo keza. Murazi ko abagenda muri ajya ama mission kenshi baronka agahembo keza. Rero FDN canke abasoda benshi bamenyereye gukora muri ubwo buryo kandi byagiye bibafasha mu kwiyubaka, n'igihugu ikahungukira n'abasoda ubwabo bakahungukira. Hama mu nyuma haza n'andi ma mission ya Centrafrique n'ahandi bagiye baterera. Ariko rero tugarutse ku kibazo turiko turiga uno munsi, FDN yagiye muri irya contingent ya East Africa, ico novuga cari gisanzwe kuko vyari vyemeranywe. Ariko aho kuri jewe mbona habaye ikosa rya president nuko yagize l'accord bilateral yabaye hagati ya Tshisekedi hamwe na Ndayishimiye, igakreya canal aho abasoda nk'aba barungikwa mu buryo butazwi bidaciye n'amategeko, bakambara umwambaro wa FARDC. Habaye ikosa rikomeye kandi nibaza ko ingaruka mbi y'iyo kosa ritanguye kuboneka. Mu Kirundi ari umugani bavuga ngo
intabwirwa bibona uko amaso atukuye. Bino bintu birashobora gutera ingorane umukuru w'igihugu canke n'abayobora ingabo z'igihugu badashobora kuba bariyumviriye ko bishobora gushika ahantu bitera icuka kibi mu gisoda, abantu bagatangura kwibaza ati ibi turiko turagwanira mu bisanzwe. Nk'uko mubizi, indwara ziri mu karere kacu hariho idéologie génocidaire yatanguye kuva kera kandi n'ubu ibandanya iba propagée. Iyo idéologie génocidaire ugasanga iri haba mu bagwanye canke no mu bategetsi bamwe ugasanga ico kintu ntikiravamo, akibaza ko ari abantu bashobora kugira guheza abandi cyangwa kwextermina abandi. Ico rero ni ikintu gitezwa umusaga guhagarikwa. Icya kabiri ni uko amakoro yari yashizweho atagiye yubahirizwa, ugasanga abari bajejwe kuyashigikira, novuga notamment ibi byo muri Congo hariho processus de menga Luanda n'abanihenze hamwe na Nairobi, ntizagenda zishigikiwe nk'uko vyategetswe zishigwa mu ngiro, au contraire akaba violation. Rero perezida w'u Burundi yarahagarariye East African Community gushika mu kwezi guheze, novuga kuri jewe ni kosa rinini yakoze yuko yagize double jeu, yagira double langage. D'une part akagira engagement muri contingent officiel ya East Africa, ama d'autre part akagira un autre accord bilatéral aho atwara abana b'igihugu kuja kugwana intambara atari yabo. Ibyo rero ni ikintu gishobora kuvyara novuga ibintu bitameze neza muri kazoza. N'igindi gitangaje, ibi turiko turavuga ngaha canke maze iminsi mwa mugira ko ibiganiro au niveau y'u Burundi n'agacerere, ntibivugwa kuko ni ibintu bijena. Kuri rwego ubona agenda mu bindi bikorwa bitandukanye, agira ama séance, agira participe ama journée y'ibintu bitandukanye. Mugabo iki kintu ni ikibazo mu Kirundi bavuga ngo akamizwe n'ingoma. Ni ikintu umuntu ari atabashaka kuvuga kuko ni ikintu kiri sensible kandi gicrée malaise au niveau atari abaactiviste bamwe n'abajournaliste bamwe bashobora kugira alarme bakavuga kuri bino bibazo. Benshi ntibashaka kubivuga kuko ico gisirikare ubwacu bonyene nibatahura kiriko kiraba canke nabo babitahura babura aho bavugira. Hakabamwo no gutinya kuko murabizi vyabaye kuva muri 2015 n'ahandi, abasirikare baboneka nk'uko bashaka to challenge the main direction. Iyo abishe canke babazivye barabura irengero zabo. Rero benshi bagaprefera guhora, mugabo naho bahora ntibaba baryohewe, babura gusa aho bavugira, bahora bashikiriza akabara kabo. Hariho abasirikare n'ubu bataryohewe. Ikindi cyane nurangiriza ko nuko hari abashoboye kumbure kubijamwo ibi byo muri Congo bibaza yuko arico kimwe na Somalia, arico kimwe na Centrafrique. Ni kuvuga ko hari agahembo baca baronka kaboneka kagaragara uburyo busumba bwo babashanga bafise. Ariko nkuko mwagiye mubivuga kandi mwabisubiyemo no ngaha, iyi mission notamment yaciye mu accord bilatéral, si ivyo tumaze kumva ari vyo, c'est beaucoup plus une mission ibénéficia umukuru w'igihugu. Niwe bashobora kuba we nabo bari kumwe canke babiteguye baronka inyungu nini gusumba umusoda naho abari mu officier abari karagwana kugiye kuraba amadolari make cyane ugereranyije nayo bategereje kuba baronka. Je n'umenga rero ndakondana agacerere kariko karaba muri kino gihe, kuntu abasoda abamajor batatu bane canke barenga bashobora gupfa ukamenga ntacabaye, ukamenga nakamizwe n'ingoma, kandi n'ejo n'abandi bashobora gupfa ntihatagira ukwigarura, bakabona yuko ari amakosa yakozwe, bakagaruka muri voie officielle. Notamment mu Burundi bukavuga ati turadesangaje y'operation yari kiraba muri accord bilatéral, ariko sinzi ko bizokora kuko umuntu yamaze gusinya amasezerano asubira kuyasinyura uko nyene. Sinzi rero kizoshobora gutahuza le gouvernement burundais, l'armée burundaise, la gravité de la situation kugira kumbure basubire mu byo basinye ko ataraho. Je navuze nk'umurundi birabaje kubona kuzindukira kubona amafoto n'amaudio n'amavideo y'abana bigo baganda kugo ariko bagwana intambara atari yabo. Ndumva nondegeje ngaho. Murakoze. Urakoze cyane Landry, ahubwo ntabwo uzi ibibazo biri kutubaho
ko dufite inshingano zo kugaburira abasirikare b'abarundi bagiye hariya muri misiyo yo kutwica. You understand uwo mutwaro? Kandi warabibonye ko no matangazo basabye Burundi kugenda kubafata bwaranze. Abasirikare bari kurya ibiryo byacu, bari kwivuza imiti yacu. Urumva ibyo bintu byose